Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro ukwizera guhindura ibihe. Subiye kubaha n'ikaze ubugira kandi muri kino kiganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ciza cane. Nizera neza yuko kigiye kuzofasha benshi. Nugirirwa ubuntu bwo kumviriza iki kiganiro, ndagutumirira cane kugisangiza n'abandi kuko gishobora kuzofasha umwe n'uwundi mu gihe gikwiye. Muri iki kiganiro rero twabateguriye ikintu kidasanzwe, aho tugiye kuganira tubayagira ico umuntu yokora iyo ari mu kigeragezo. Ni igiki wokora mu gihe uri mu kigeragezo? Mu buzima dusanzwe tubayeho abantu twese, nta muntu adahura n'ikigeragezo. Hari ikintu gishobora kukubako ukacitegereza, ukakiraba, maze ukavuga nti iki ni ikigeragezo. Rero buri muntu wese afise ico yita ikigeragezo ku ruhande rwiwe. Ariko muri rusangi, ikigeragezo ni ikintu gikubako canke gishobora kuza mu buzima bwawe kikakubuza amahoro yo mu mutima, kikaguteza guhangayika cane mu vyiyumviro, canke kikaguteza kuzazanirwa. Gishobora no kukuraza itiro ukarara udasinziriye, canke kikaguteza no kubura akayabagu ko gufungura. None rero ni igiki wokora iyo watewe n'ikigeragezo? Nico ngiye kukubwira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 13. Nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira. Muri aya majambo turabona neza yuko ata kigeragezo na kimwe gishobora kuza ku mwana w'umuntu Imana itakizi canke itakiretse ngo kibe. Ikintu ca mbere rero wokora iyo utewe n'ikigeragezo nuko wogira umutima wo kwihangana, nuko wokwihangana ukamenya neza yuko naho biruko Imana iri mu ruhande rwawe. Yesu igihe yari yegereje kubambwa ariko arasenga, asengana umubabaro, yaravuze ati, Data, asangwa ubigomba, kura iki gikombe kindengana, ngo ariko ntibibe uko jewe ngomba, ngo ariko bibe uko wewe ugomba. Mu bugombe bw'Imana, ico gikombe Yesu yategerezwa kukinywerako kugira ngo umugambi w'Imana uranguke, kugira ngo umugambi w'Imana ushike. Niko bigenda niyo umuntu ari mu kigeragezo. Hari igihe Imana ireka ico kigeragezo ukagicamwo kugira ngo umugambi wayo uranguke mu buzima bwawe.
ibigeragezo tugenda turacamo hari igihe biba ari vyiza kuri twebwe. Imana irabireka bikaba kugira ngo ejo nitwabivamwo bizodusige turi abandi bantu, bizodusige vyaduhinduye. Ikigeragezo nokigereranya nk'ishure y'ubuzima. Iyo uciye mw'ishure y'ubuzima uriga, ikigeragezo canke ibigeragezo ducamwo biratwigisha vyinshi, biraduha guhumuka amaso, kumenya ivyo tutari tuzi, kubona ivyo tutari bwabone. Nico gituma nuhura n'ikigeragezo ihangane, umenye neza yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ikigira kabiri woshobora gukora uhuye n'ikigeragezo nuko wohanuza. Ushobora guhanuza umuntu umwe canke babiri ubona yuko hari ico bashobora kugufasha kubw'ico kigeragezo urimwo. Aha ndakwibira akabanga, ntuzobwire abantu benshi ikigeragezo wahuye naco, kuko ruzoba rubaye ururirimbo. Hanuza umuntu umwe canke babiri abo ubona vy'ukuri ko bishoboka ko hari ico bogufasha kubw'ico kigeragezo. Ubugira gatatu, niwaba mu kigeragezo nusenge. Senga Imana kugira ngo igucire icanzo, kuko mw'ijambo ryayo haravuga ngo hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Niwasenga Imana izogucira icanzo, izogucira icanzo kugira ngo ushobore kwihangana, kandi kugira ngo ico kigeragezo ushobore kugisohokamwo amahoro. Ico norangirizako woshobora gukora iyo uri mu kigeragezo nuko utahura neza yuko ata kigeragezo na kimwe kitagira iherezo. Menya neza yuko inyuma y'ikigeragezo urimwo canke wahuye naco ko hazobaho ibindi bihe vyiza vy'amahoro ku buzima bwawe utegerezwa kuzobamwo. Ntabwo uzokwama mu kigeragezo, ntuzokwama urahangana naco, ariko igihe kizogera ikigeragezo ukirengane uje mu bindi bihe vyiza vy'umunezero. Ushobora kuba hari ikigeragezo ubona imbere yawe, menya neza yuko uzogisohokamwo amahoro, ntabwo uzocamamwo, kandi umenye neza yuko kitaraza Imana yari ibizi. Ndangije ndakwipfuriza kubandanya wihangana wewe uri mu kigeragezo. Ibiganiro vyacu mubandanye kubikurikirana, mwibuka no kubisangiza abandi. Murakoze.